nabaye umwana w'imwibarabara imyaka irenga 4 mba mw'ibarabara gabona nize amashuri ndashika mu mwaka wa gatandatu niho novuga ko amashuri y'intango ndayahejeje sinashoboye kubandanya nje mw'ibarabara nisanze ndi mw'ibarabara njyamye mw'ibarabara umva imibu myinshi agahinda kenshi kutagira ivyizigiro kutabona akazuza ku buzima bwananira gukora ko jewe nta uvuga ntanyoye droge mfashe itondeze nacanjugumira byakunda maze igihe bidakunda ko mwanjugumira byankanjugumira ariko mu nyuma ingufu zaratevye ziragaruka ndabandanya yego iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye bihutira kuvuga ko abayeho neza ubayeho neza abafungura neza ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri ariko ibifungurwa birimo ndema mubiri sanganyangaburo na ntangaguvu ntibiri mu mikoro ya bose rero tubarangire ubuyinisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu uwo ari we wese kuva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru ubuyinisi amagara meza ubuzima bwiza twandikire kuri 67 amajana 83 amajana 72 ubuyinisi turi kumena Tubaye kazi mwege mwese muko mukurikirana chaîne yacu Ikiyago TV show abari mu mahanga abari hagati mu gihugu ndetse n'ibihugu bibanyi bishobora kumva ururimi tuko turavuga n'umunsi twabazaniye umutumire adasanzwe umutumire abantu benshi bazi batari bake hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bamenye nk'umucoiffeur aha mukinanira abantu begereye mu micungararo yindi barabizi surtout abadamu abantu benshi bakunda kuja kwimweshayo abagira ubugeni bakavuga ati shaka kuja kwimwesha kwa Viateur ndabizi abantu benshi ko mwamwumva canke mwari mu muzi bamwe yashobora no kuba abamwa ariko mutazi inkuru yiwe y'ukuri tukaba twamuwazaniye kugira ngo shobore kutwiganira gusangiza inkuru y'ukuri abadukurikiranye n'abamuzi bose mbere ko tumwakira nashaka gusaba abantu batarakora subscribe mukore subscribe share commentaire zirakenewe cyane ugiye kubashikiza kino kiganiro akaba ari jewe ni Sistela eka mbaha ikaze turagwaye ikaze Viateur murakoze cyane meze neza cyane umwaka mwiza watwese okay turagwaye ikaze kwishane yacu abantu benshi barakumenye Viateur nk'umucoiffeur mukinanira amwa neza cyane ariko ntitwaye tuzi inkuru yawe y'ukuri mbere ko twinjira mu nkuru nashaka kwandi manze widondori ndashobora kuba ndakuzi nka Viateur ariko hakaba hari ibindi bikorwa canke ibindi mirimo canke ukundi abantu bashobora kuba bakuzi ushobora kwivuga kazi murakoze ndabashimiye cyane ko mwantumiye muri kino kiganiro nitwa Ciza Viateur nko mwabivuze nkaba ndi Umurundi navukiye mu Burundi nza ko atamezi nka 5 canke 4 arahera ndi hanze y'igihugu cy'u Burundi umva ko ndi Umurundi yuzuye ubwa kabiri nkuko bivuze ndi umucoiffeur sandi ndi umucoiffeur hama ndi n'umurongozi w'urugo ko ndi umupapa ndubatse se umugore n'abana 4 hama sanzwe ndongoye n'ikigo citwa Strong Bridge gifasha abajene kuva mu biyayiro mutwe ego Viateur umurondera ahenshi n'uyu okay murakoze cyane ariko ikindi ndi n'umukozi w'Imana mu mishinga y'Igezo Dame Kinindi murakoze cyane Viateur turumvise ko hambavu ko twakumenye nko mu coiffeur hari indi mirimo ukora bega vyagenze gute bu coiffeur kuge wisanga uri mu coiffeur zari ndoto zawe byari byifashe gute inkuru yawe y'ukuri kazi murakoze cyane sinovuga ko zari ndoto zanje mugabo nasanzwe ndabikunda kuva kera nkiri umwana mutoya nsanzwe nkunda kumwa ariko nakoresha umukasi usanzwe ndetse kwa nkoresha igisokozo n'ugwembe kugira ngo nshobore kumwa umuntu neza aho ni ruguru ni Viateur nabwiye ko navukiye hagati mu gihugu muri commune ya Nyabihanga ni province ya Gitega rero aho niho navukiye mugabo kubw'amahirwe mabi navukiye mu muryango umeze neza ariko naciye mbura papa mfise imyaka 5 nko kubura papa mfise imyaka 5 nahavuye mu by'ukuri ubuzima butagenda neza mu muryango nisanga navuye mu rugo hama namanutse Bujumbura naje nisanga ndi umwana w'umwibarabara nabaye umwana w'umwibarabara imyaka irenga 4 mba mw'ibarabara
ariko kubw'amahirwe meza Imana ifise ingene izi koriyanta ibintu usanga irafise ingene yatunganije ubuzima bw'umuntu. Hariho projet bita Kriege y'Abafaransa, yari projet novuga ko yafinanswa n'Abafaransa. Iyo projet rero yakorana na Ministère de la Jeunesse Sport n'ishirahamwe riraho ntazi neza, mugabo ryakura abana mu barabara. Ngira amahirwe muri abakura mu barabara mbamwo, batujana ahantu batwegeraniza hamwe, baratubwira batwigisha imyuga. Je cyane mpitamwo bimwe nakunda cagiye nkiri umwana mutoya y'ubukwafe, nca niga ivyo kumwa, hanyuma ndabandanya ivyo kumwa. Gatoyi mukigeze ngaho nyene, watubwiye ati naciye manuka ndaza mu gisagara, ubuzima maze kubona ko bwanse ruguru hamaze kuba igihengeri c'umuvyeyi agiye. Biga abavyeyi nubwo vyari bimeze uko barigeze bagushira mu ishuri? Murakoze. Baranshize mu ishuri, banshyize mu ishuri kandi sinamanutse ngo ni kubera hari habuze amafaranga y'ishuri bandihira uyaye, ahubwo harageze igihe numva mu by'ukuri ubuzima twari tubayemo ruguru n'ingene twabona ibintu vyahindutse, uko umuvyeyi wa mbere yari ahari papa, tumaze kubona ko bihindutse bitameze neza, haja ko n'ibintambara yabaye 1993, mu nyuma ndabona ko bidakunda mu by'ukuri, ndavuga ati reka mve hano mu muryango kugira ngende ndabe ko nshobora kuzosova mama. Twariko haraba amasufrance, ibintu bitameze neza. Rero naho naciye nza ngabona nize amashuri, ndashika mu mwaka wa 6 niho novuga ko amashuri y'intango ndayahejeje, sinashoboye kubandanya. Naho novuga ko amashuri yanje. Ariko hari ikintu nibajije, burya kumanuka mu gisagara ntivyo bitewe n'agakuku? Shaje sinibaza ko haragakuku, aho gakuku mbere washaka nibaza ko ntivyoroshe kubera jewe novuga ko nije nenda nakarongo ya gakuku. Niwe chef wa Mba jinji na influenceje ko twari batatu, twari tungana turi muri ntuzenya imwe mu runganwe rumwe. Ndibuka ndiko ndababwira ati ifo ko tuva mu buzima tukamanuka Bujumbura. Bo bari bafise abavyeyi bose papa na mama, hama barabinyemerera, turafata impuzu zacu turazikura muhira tuziraza ahantu mu gashamba mu Nyovu ruguru, tuzishira mu sashe, amasashe ya vere sinzi ko yazi ya kera nzi ko Lambo, hama dushiramwo, hama bukeye turaduga tuje Mwaro. Ndibuka umwe yahavuye abivamwo tugeze ahantu bita mu Bogora, ambwiye ati shaje numva umenga umutima wanje ntuvyemeye ibi bintu ngoma ndabireke, baza ko nzogaruka ikindi gihe muzontwara mwebwe nimwagenda. Hama turazanana, uyundi yabihevye, tugeze Mwaro tugomba tuture bisi naho carabireka, gaje sinabiretse cimbandanya. Urumye? Ndumwe ndagenda ndura bisi, hama ndamanuka ndashika ngaye Bujumbura. Ntivyari vyoroshe ubuzima rero, niho naca mbona ati ibintu ntivyoroshe. Ko ndibuka umunsi wa mbere ryari ijoro ribi cyane, ijoro ribi ry'umwiza kuri jewe, ijoro ridasanzwe, ijoro ntabona ibyo niko ndagenda, abona nzi ko nshitse nzobona abantu b'iwacu, ariko nshitse nashikiye hajya ku isoko nkuru ya Bujumbura hari mu masaa 10, hama nkeraguza nkabura ikintu na kimwe, simbona umuntu w'iwacu. Mwijoro saa z'ijoro nzabona abantu baraheze, saa nzabona abantu bose bakamye mu barabara, gati nahanjaye mbona amatara ntahora mbona, ati ntivyoroshe, ndakigwa n'abana mu barabara. Rero cyari igihe kitoroshe, ntango bifata nje mu barabara, mfise imyaka 13 nje mu barabara, nisanze ndi mu barabara, njyamye mu barabara, umva imibu myinshi, agahinda kenshi, kutagira ivyizigiro, kutabona akazoza ku buzima bwawe, uri umwana mutoyi, uri umwana yaragikeneye abavyeyi ko bamurera, ariko witandukanje nabo, ntuhavuronka ivyo ufungura ku mugoroba cyangwa ku murango, hari igihe twabironka, hari igihe twabibura, ico gihe cose hama ugasanga uri kumwe n'abandi nabo bafise ibibazo bitandukanye vya bindi vyose. Kugira muronke ivyo gufungura gatoyi mwabigenza gute? Mwarakora, mwarasega ariko tubona abana bagenda bagakubita ku miduga? Nivyo twarasega muga jewe ahanini sinanakunda no gusega cyane, je nakunda irya soko ya kera
ntiyari bwashe no muri abana batoya ngira mwakuze yarahiye. Iryo soko ntiyari bwashe muga twari je nagerageza nkikorera amasashe y'abantu ariko barasuma nka tora isashe nkikorera nkagira nkagutwaza hama ushitse kuri bisi canke ku modoka yawe ugakora umufuko ukamfasha kubera ubuzima twari tubayemwo. Hama twaja kurondera ivyo gufungura, hari restaurant izimbutse aho bita kwa Kidonzi, abenshi barahazi ngira ngo ntaho bazi mugabo abenshi bo mwiyo co gihe barahazi. Kugenda ugafungura, hari igihe warura ukagenda kuri restaurant ivyo abantu basigaje ukabisaba bakabiguha ukabandanya ubwo buzima. Yego gufungura ntivyari vyoroshe. aho kuryama Kuryama hari mwibarabara hajya abita kwa Kapa sinzi ko hazi. Urahazi? yego ndahazi. Hajya je niho hari yanje. Ku mugoroba abantu bagiye bose washizana ikarato gashiraho gasasa ukaryama, bukeye kabandanya mu bwa buzima. Watubwiye ko hariho ishirahamwe ry'abakuye mwibarabara. Ico gihe ona hari igihe abana bo mwibarabara, hari igihe meme niyo atabari inyoshe hamwe aho ugasanga rero nabo bagize umutima wo kubatora ariko ntibabemerere. Byakugendeye gutugira umutima wo kumva ko wovayo ukagenda. Urakoze. Jewe naho nari mwibarabara byari bitandukanye gato nabo twari kumwe. Hariho abaza kubera nyene ibibazo bitandukanye, hama kandi bashitse mwibarabara kubera ivyo bariko baranwa n'ubwubuzi bariko baracamwo bakisanga bariko bakora ibitari vyiza. Je mugana nifise target kuzotabara mama, namvise umenga mama souffrance yararimwo, numva no mukingira, numva norondera ikintu kitomufasha kugira kije kumukingira. Vyari ivyo vyimviro vyanje. Rero je mbonye abantu baje kudufasha kwiga kugira ngo tuve mwibarabara, narumva mu vy'ukuri ari butabazi budasanzwe kuri jewe. Navuga ati ibintu mwiza kuvyiga. Hama batutoje imyuga ngiye kwiga vya bintu nakunda kumwa mu bisanzwe. Niyo mbonye ngiye kuvyiga ntarumva mu vy'ukuri ngyohererewe ubwo buzima. Hama rero umva twaye aho tugiye kwigira naho bitari vyoroshe kuguma ahantu utari umenyereye, uvuye muri ville uje ku Musaga, ubuzima wari urimo ntibwari si bwa bundi. Mugabo mu vy'ukuri byaramfashije gose kuko naciye mpindura nirirwa ku iyo saro. Mugabo nkaja kurondera ivyo ubwo rumogi ko naramenyereye. Abana muri quartier nabo nsanga barunwa cyo bagenzi gusangira urwo rumogi bikagenda uko munyuma ndiga kumwa munyuma ndabishobora. Munyuma mu by'ukuri ntivyari vyoroshe n'ugendo toroshe. Ndibuka ko naho nirirwa nicaye abandi ariko baramwa nkuvuga ati none je bizogera ryari aho abantu bamenyera. Ntivyari vyoroshe mugabo buke aho gukora ivyo bintu ukunda abantu batevye baramenyera gezaho umunsi kugira uze iwanje banza kubukinga. Nivyo watubwiye ko waciye uheje kutubwira ko waciye utangura gukora akazi ko kumwe. Challenge wahuye nazo muri salon zari zahe? Nuvuga challenge nahuye nazo ubwa mbere kwari kubaho ubwa mbere nkiri umudroge. Nkoresha ibiyayiro mutwe byaragorana cyane. Mugabo ndibuka umunsi nahura na Yesu, umunsi mpura na Kristo, umunsi nakira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwanje, ubuzima bwanje bwaciye buhinduka. Maze guheba ibiyayiro mutwe naciye ngira ubuzima bufise intumbero. Za ndoto nari mfise zo gufasha abo tuvukana zaciye ziza uko namaze igihe gitoyi ndaduga ruguru ndaja kuraba abo twavukana. Gatoye kwigeze ngaho nyene igihe umanuka ntiwari bwasubire kuja ruguru nubwo wari wamaze gutangura vya salon. Bwasubire haraciye imyaka ingana gute? Urumva ko yari hafi imyaka 5. Imyaka 5. Ntuzi makuru ya mama nawe umuvukana kandi ari ryo ryari wari umutima wawe wo gufasha mama. Target ko nabo tuvukana ndabonye ari umukuru wanje yari ino. Ndabonye namwe nyegeza ko akimbona ubwa mbere yaransubije ruguru. Yansubije ruguru anyuriza bisi ya Otrako aranyuriza ati subira muhira usubire kwiga. Ndamwemera ndaduga mugabo nashitse mwijenda naciye nkoroka bisi y'amafaranga yari yamahise bwa yarihe camfata iyindi bisi ndasubira ndamanuka. Rero nacimbaho ubuzima bwo kubinyegeza
aho kubarya amakona ya rero umva bya ntibyari byoroshe ego hinduka ubuzima ugasanga Imana yabuhinduye ego murakoze muratubwiye ko ubuzima bwagiye guhinduka neza neza umaze kwakira Yesu ego wari ukiri nywa rwa rumogi ukiri muri ya salon wiyumvise gute igihe wakira Yesu wari hehe igihe nakira Yesu hari umugabo witwa Terence nahora nkunda kumwa w'umu evangeliste yahora atubwira ubutumwa bwiza ndiko ndamumwa cyaka dusanga ku marigara akatubwira ubutumwa bwiza ariko atubwira inkuru nziza ya Yesu ariko ntitwabitahura cyeka avuga ntitwavyumva kwa umunsi umwe yaragize série de prière ayigira haruhande ya salle de coiffure aho twakorera umunsi umunsi umwe rero numva ariko bararirimba ko nasanzwe nkunda indirimbo gose nakunda indirimbo je nakunda indirimbo za reggae nizo za reggae za Rastafarism nizo zari indirimbo ziwanje muhira nari mfise radio ariko navuze indirimbo za reggae muri salon reggae za Lucky Dube, Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear, Bunny Wailer, Abadolwellas abo bose bariho je navuze ya nukuvuga yuko izo ndirimbo nizo navuze akenshi mugabo umunsi umwe numva ariko barazivuza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana aho impande yacu ico gihe ndibuka ko nari swing nyene nanyora umuga hari ku mugoroba amaja mu winter sinzi ko iyo mvugo ngira nshobora kwitahura ku mugoroba hatameze neza hari ki winter munyuma numva nokatirayo aho hantu ko hari portail yuguruye ndakatirayo tukanje kumviriza abantu byo ariko baravuga ariko barimba neza umuntu avuze gitari ciza na reggae idasanzwe hama ndibuka umugabo witwa Terence yaje muri forme ntamenyereye y'abantu bavuga butumwa ndabona mgangira wari umunsi nyene Imana yashatse kundongo uko yaje ava muri salo iwe aza mu rubaraza aje kuvuga ijambo ry'Imana baheje guhimbaza aza aririmba indirimbo ivuga ngo araza gushiraho inzira sinzi yongira murayizi mwe murabaririmbyi ego ivuga ngo araza gushiraho inzira araza gushiraho inzira abona kure aho umuntu adashobora kubona iyo ndirimbo yarakoze ku mutima wawe ugati nindaje gushiraho inzira Terence aravuga ijambo ry'Imana ariko aravuga wamenga rikavuga jewe kagati wa mugabo kubera naje ngahaci ahindura rikavuga jewe nibuka ariko ahamagara abantu kuri Kristo sinashoboye kwitabira uwo muhamagaro uyo munsi kuko numva ijwi rivuga ngo uca wisarisha guma wicaye kamunyuma Imana ingirira ubuntu ndibuka ko naciye nsohotse yindi mardi ishitse umunsi wa serire batanguye naciye ngenda ndiruka mugana yavuga ati aho bashikira wa muntu yavuga Yesu wo kwakira ngenda ahamagaye naciye ngenda ndiruka ndakira Kristo umwana umukiza w'ubugingo bwanje ndibuka ijambo yadutekereye cya jambo rikomeye cyane avuga ngo ni Zaburi ya mbere vuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'uhoraho ivyagezwe vy'iyo nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro cavuga ngo uyo wazoha igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi ibibabi vyavyo nticuma gusha zosaba cose kizomuberako aniyo majambo yadutekereye abari baheje gukizwa uyo munsi twicaranye mu rubaraza arambwira ati Viateur ndazi ko ugiye ngaho hanze naho kijijwe ntibihindutse babandi bose basanga hajya nyene yamariga basanga hajya genda utanga urushinga intahe ko wakijijwe umuhura wese umubwire ko wakijijwe wagenzi wose ubwire ko wakijijwe ndibukana cenga intwari iyo message mvuga ngo nakijijwe mpera kubo dusangira urumogi kwirigara kuri salle de coiffure ndavuga ngo nakijijwe nduga kuri 18 kurigara rya mbere twanura kuri urumogi mvuga ngo nakijijwe ndaduga kuri Otraco ndavuga ngo nakijijwe ndaduga aho twaradusumbira aho twatugira amadroge mvuga ngo nakijijwe ariko ndibuka ko ntivyaherenga bukeye navyukanye itaki gose meze nabi kubera mu nzu wanje niho barunwe ari impanzi inzu abagenzi banje bo twaryamana yararunwe kandi gwaba ruri ngaho nyene cyari geragezwe bidasanzwe kuri jewe ndibuka bavyutse mu gatondo bariko baragira sport ko twagira sport mu gatondo gaterura ivyuma tukagirane hama tukacoma hama kaja ku kazi
ndibuka ko bitanyoroheye cyane ndagenda ahantu muri twete ngo mana Yesu umwe Terence yavuga ntabara ko ndumva ibintu biraremereye gose ivyoroshe ndabandanya uwo munsi mugabo ikintu cankije cabagiye ivyo bintu navuze ngo nakijijwe vyabaye umumezi muri jewe navuga ngo kuko bese mvuze nakijijwe cyavuga ngo tuguhaye des jours tukaha imisi ibiri nagomba mvuga ngo nanje nzobandanya iyo misi irahera 2 3 irahera nza muri somene yaheze kwezi kwaheze Imana birantabaye by'ukuri ntiwigeze usoma ko ubona kandi iyo bintu byose hera bya bindi wa wundi mubana na gora umugi murarana nyene sinigeze nsubira kubera iryo jambo navuga ngo baba bankengereye muga nkatabaza ngo Yesu umwe Terence yavuga ntabara ndiko musi havyo sikiwinta gikomeye nira gukora ko jewe nta uvuga ntanyoye droge mfashe itondeze nacanjugumira byakunda maze igihe bidakunda ko mwanjugumira byankanjugumira ariko mu nyuma inguvu zaratevye ziragaruka ndabandanya ego akoze